ndabahaye kaze muri iki kiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Mbonimpa Abeli. Bene data tugiye kuraba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igihimba ca 12 maze turahera ku murongo wa 41 umutwe w'amajambo nkuko twabibonye ejo. Turabandanya ku majambo avuga ngo tube maso turorere databuja. Petero niwe twabonye yuko yarafise ikibazo, yaciye yumva yuko agomba kubaza Yesu Kristo ibibazo bikomeye cyane, uko yumvise inyigisho zihambaye mu buzima bwiwe ataramenyereye kumva, kandi cari kibazo mwihariko kiraba umuntu wese yitwa yuko ari umuntu yamenye Imana canke yahawe igikorwa runaka. Reka dusome rero duhereye ku murongo wa 41. Haravuga ngo Petero aramubaza ati, mbega mugenzi, uwo mugani ni twebwe twenyene uwuciriye canke n'abandi bose? Umwami Yesu nawe aramubaza ati, ninde mubwiriza wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku ngero yabo igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azomuha kugaba ibyo afise byose. Ariko uwo mushumba niyibwira mu mutima wiwe ati, databuja aracatevye kuza, maze agatangura gukubita abashumba n'inshoreke no kurya no kunywa no kubaregwa, shebuja uwo mushumba azoza ku munsi atamwiteze no mu gihe atazi, azomucamwo kubiri amusangize umugabane wiwe n'abatizera. Kandi uwo mushumba yarazi ibyo shebuja agomba, ntiyitegure ntakora ibyo agomba, azokwitwa nyinshi. Ariko utarabizi agakora ibikwiye kumukubitisha, azokwitwa nkeya. Wahawe byinshi wese azobazwa byinshi, uwabikijwe byinshi niwe bazorushiriza kwaka byinshi. Bene data shengero ry'Imana, aya n'amajambo Petero amaze kuvyumva atangura kumva ni ikibazo gikomeye cyane. Twibuke yuko Petero ari we yari imbere mu bandi mu zindi ntumwa 12. Twibuke kandi ko Yesu Kristo yari yaramusezeraniye mu nyuma yahavuye amubwira ati, wewe Petero niwahure intama zanje. Aramubwira Petero ati, mbega urankunda? Ahura intama zanje. Twibuke ko Petero ari we yaharazwe, yahawe, yashikirizwe ibikorwa bikomeye imbere y'abandi bigishwa bose. Imbere yuko ibikorwa bitangura, Petero yari mukuru imbere y'abandi bose. Niyo tubona mu rukurikirane rw'amazina bahera kuri Petero mu gutondekanya igitigirisha amazina. Rero bisobanurwa ngo Petero yahise yumva ico kibazo kimuraba mwihariko. Mwene data ndagira nkubwire yuko iki kibazo nawe kirakuraba. Ndaza kugira igituma nawe iki kibazo kikuraba. Umuntu wese yitwaye yuko yakijijwe, umuntu wese yitwaye yuko yamenye Imana, umuntu wese yitwaye yuko yabatijwe, iki kibazo kiramuraba. Kubera yuko wa munsi hamwe wasezerana mwibatizwa ukavuga uti, ndemeye gukurikiza no gukora ibyo Yesu Kristo yakoze no kugira ikiyenge mu ca Yesu, no kuvuga ngo kijya gihe nawe waciye ugira amasezerano usezerana uyundi muntu. Kandi nobwira ni wewe muntu ufise umuryango, wewe muntu ufise abana, ufise urugo, ndakubwira ngo nawe hari ibintu bikomeye warazwe, wasezeranye. Nico gituma twese ubu utwiswa yuko twasezeraniwe kandi turi abashumba b'Umwami. Rero ijambo ry'Imana riravuga riti, Yesu Kristo atangura kubaza Petero ati, none se ninde mubwiriza wo kwizigirwa w'ubwenge shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire ku rugero igihe kigeze? Hahirwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndagira ngo mbwire wewe muntu ufise urugo, muntu ufise umuryango, cyane cyane naho wowe uri umukozi w'Imana, imbere twibuke yuko imbere yuko uza kwitaho abandi, imbere yuko witaho abandi ubanze twibuke inshingano zikomeye cyane abantu twarazwe, twasezeraniwe mu rugo. Tutegerezwa kumenya yuko twahawe twizigiwe ko bike, kandi muri ibyo bike ngo Imana izoduha byinshi. Wewe rero ufise abana, wewe rero ufise umuryango, ijambo ry'Imana urihere mu muryango, utangure kuryigisha abo mu muryango, uhere kwigisha abana bakiri bato, mwicare ku meza, hanyuma muzingurure Bibiliya, musenge Imana, kandi mube akarorero keza ku babanyi no ku baturanyi.
babanyi no ku bantu bose babazi kandi babamenya. Ico ni igikorwa gikomeye cyane. Ugomba kwicara wewe mushinga ntahe maze ugasoma ijambo ry'Imana ukarisomera abo muri kumwe bose barye nyene muri kumwe nibo Imana yaguhaye kugira ngo ubagaburire igihe kigeze. Urugo tuvuga, urugo rwanditswe hano, uru rugo imbere yuko uza kwigisha abandi, suzuma urabe yuko abana bawe batanywa urumogi, abana bawe batasambana, abana bawe batiyambika vya bindi, abana bawe batisize vya bindi, batiyononye, batiyanduje, maze wigishe kandi uhanure kandi wihanize abana bawe. Muri kuvuga ngo urugo rwawe urutoze indero nziza, kuko imbere yuko uzobazwa ibindi byose uzobanza kubazwa n'igiki wakoze mu rugo. Wewe mukenyezi, wewe mushinga ntahe, wewe ufise urugo, toza indero nziza abana, toza abana indero nziza. Ni ukuvuga ngo mwame musenga, mwame muterana, ntihagire umunsi wijana mudasenze. Hari abantu benshi biyumva yuko bagomba kwiruka hirya no hino kuza kubwira ubutumwa abandi bakababwira kwihana, bakababwira ngo pfukama mwihane tubasengere, ariko muhira akaba atarashobora gupfukama kubwira abana be ngo pfukama ndabasengere. Abana bakazorinda bakura, bakazorinda bagira mu bigero maze batazi ijambo ry'Imana. Nico gituma usanga benshi imiryango y'abakozi b'Imana baramaze gucika ibirara. Benshi ugasanga abana baramaze kononekara bwenge, abana baramaze kononekara. Urabapfuye gutora bagashika umuhindo, bagapfa gutora bakagira ntibagira ubukwe, kandi abana b'abakozi b'Imana bagacikiza, abandi bakavyara inda zishushu, abandi twumva yuko ngo birwa barateza inda abandi amashushu, abandi ugasanga nibo barereka akarorero k'abandi mw'ishengero. Ariko ndagira nkubwire n'akamaramaza k'umukozi w'Imana kubona mu rugo rwawe ariho haduka ingeso mbi. Nico gituma ndababwira nti Yesu Kristo kuri wa musi azohera kubaza abakomeye n'abahambaye abo yahaye ibikorwa mw'ishengero, nibazobanza kubaza ibikorwa bakoze. Kuko mwene data ndagira nkubwire cyane cyane muri ibi bihugu turimwo, abantu benshi barahukanye, abantu benshi baramaze ngo nyinshi zarasambutse. Hari ibintu byinshi tuzobazwa imbere yuko tuzobanza kubazwa abandi bo hanze, tuzobanza kubazwa abo mu rugo twarazwe, kandi aho niho Imana izotubaza. Hanyuma rero izotubaza n'ikindi gikorwa twakoze. Mbega twaravuze ubutumwa? Mbega twarabwiye abandi? Imbere yuko uvuga ubutumwa ubanze guhera mu rugo, uhere mu nzu, wigishe, ubone ko mu nzu hari umuco, ubone ko mu nzu hari itara, ubone ko mu nzu ibintu bigenda neza. Niwamara kubitunganya neza, uheze ugende kwigisha abo hanze. Tubuke inshingano zikomeye Paulo yabwiye abantu, yabwiye abakozi b'Imana ati umuntu niyipfuza kuba umuzezwa shengero, niyipfuza kuba umukozi w'Imana, azoba yipfujije igikorwa ciza, ariko banza uhakikishe yuko uriko tegura urugo rwawe neza, uri kurakora ibikorwa byiza mu rugo, yuko umugore n'abana bakumvira, yuko mu nzu ibintu bimeze neza, yuko bakumvira, yuko babwira gusenga bakaza, yuko musengera hamwe mwese. Kandi wibuke ko kujya Imana yaguhaye abana no kugira ngo abana bazobe abo gukora igikorwa c'Imana, na cane cane mu minsi we uzoma umaze kuba utakiriho, nabo bakazosigara aribo bakwiza bamamaza ubwami bw'Imana. Nico gituma igikorwa twahamagariwe gikomeye cane, arico gukangurira abandi, arico gukangura abandi duhereye mu nzu. Nico gituma rero benshi turabona muri iki gihe usanga abantu bahabwa igikorwa cyo gukorera Imana, ariko ugasanga muhiri wabo mbere n'umugore ntamukurikira, canye ugasanga n'abana ntibamukurikira, ugasanga yigenda ko, ugasanga canye muhira. Bamwe barabaye ibirara, abandi barononekaye, abandi bamaze kwiyonona, abandi ntibakigenda nk'uko bibereye abana b'Imana. Ariko ugasanga urya muntu akagenda wenyene, kandi Imana yamuhaye urugo. Nico gituma mwariyubagiye, mwarataye igihe cyo kwibuka igikorwa cibanze abakozi Imana bagomba gukora, no kubanza kwigisha mu rugo. Nimwamara kwigisha mu rugo mukabona ko ibintu bigenze neza, hanyuma mugaheza mukagenda gutwiza ubutumwa, mukabwira ubutumwa abo hanze. Nuko rero ndakubwira ngo wicare ugavye, umenye inshingano z'igikorwa wahawe, umenye yuko wizigiye kuri bike, Umwami Imana azokugaba byinshi. Birababaje
kubona umuntu agenda kubwira ubutumwa bwo hanze ariko mu nzu arabasambanye, akagenda kubwira ubutumwa bwo hanze ariko mu nzu ari bisuma, akagenda kubwira ubutumwa abandi bo hanze ariko muhiriwe ari mboregwa, muhiriwe badasenga, muhiriwe batavyuka ngo basenge. Ndagira ngo nkubwire yuko igihe kirageze cyuko mwikangura, cyuko twikangura mbere yuko umuryango mugomba kushinga amasaha n'ibihe byo gusenga buri munsi nimba ari ku mugoroba mukamenya ko umuryango utigeza guterana ugasenga, kuko ico ni igikorwa twahawe, kuko niyo nzira yo kwikangura, niyo nzira yo kurondera umwami bigishoka kwabonwa. Ndakubwiye rero wewe wahawe urugo, imbere yuko uza kubwira ubutumwa abandi, banza uhere mu rugo, banza uhere mu nzu, banza uhakikishe ko abana basenga, banza uhakikishe ko abana ari abakristo, banza uhakikishe ko mwe n'umugore n'umukenyezi, mugabo n'umugore n'abana mwese muterana mukaja imbere y'Imana mukambaza iyo mwijuru. Yesu Kristo azoza kuraba ingo ziyubatse zigumije zitigeze ziyonona, zitiyanduje, zitononekaye. Nuko rero hanyuma, kuko ishengero rikomeye n'urugo ni ngaho mu nzu iwanyu, niryo shengero rikuru, ishengero rikomeye naho mu nzu, naho nyene uri niho muzobarizwa, n'igihe inzambi zovuga zo gusanga aho nyene. Rero ndakubwira ngo mwebwe yemwe bene data nimwikangure, hanyuma mukora ibikorwa, maze ndabakubwira ngo ubutumwa bwiza, bwa butumwa bwo kugira abantu ngo pfukama tubasengere, bwa butumwa kugira ngo nimwihane Yesu araje, mubuhere mu nzu, nimwamara kubuhera mu nzu hanyuma mugende mubuvuge mu rusengero, mugende mubuvuge mu bikorane, mugende mwurire indege, mugende mwurire mukwira ibihugu byose mubuvuge, ariko mu nzu muhakikishe yuko ibintu bimeze neza. Ariko niwaza guhera ku gice kigira kabiri utareye ku gice ca mbere, ugasimba ingazi ya mbere kandi ingazi ikomeye ari ya mbere, maze ugatandukira ku ngazi ya kabiri, no kuvuga ngo wahawe byinshi azobazwa byinshi. Bene data, reka dusenge Imana itugire neza, Imana idufashe cyane kugira ngo maze twige kandi dutahure iby'Umwami wacu Yesu Kristo agomba ibyo ari byo. Urakoze Mwami w'abami, Data wa twese, urakoze waraho byagiye mu ijuru. Ndagushimiye Mwami ko ari wewe uduhaye aya majambo akomeye, aya majambo yo kwigishwa ingene tugomba Mwami gukora ibikorwa twahawe gukora. Uwari we wese Mwami Yesu mu murima wiwe aho yahawe gukora, uwari we wese ndasengeye Mwami abavyeyi mu ngo, Mwami ubereke ko abavyeyi mu ngo ari abakozi b'ishengero mu ngo zabo, ubereke ko bagomba guhaguruka kandi bakanagura igikorwa cabo bahereye mu ngo. Uno munsi Mwami ngo zabaze kugira ibibazo bikomeye hirya no hino, ndasengeye Mwami wari we wese mu byo yahawe Mwami Yesu, kandi ndasengeye abakozi bawe imbere yuko Mwami Yesu Kristo baja kwigisha hariya, babanze bahere mu nzu, maze mu mago iwabo babanze bahavugira ubutumwa, bahakikisha yuko imfura n'abahererezi b'abana bose uko bangana uko baba bahaye yuko bariko baragukorera, yuko bariko baraguhimbaza, yuko bariko baragutazira. Kandi he Mwami wera ho mu ijuru, ndakwinginze Mwami kugira ngo bya bihe byiza byo gushima no gutazira n'amatazirano y'amashimwe ntibibere mu nsengero gusa, ariko igikuru ca byose bibere muhira. Mwami Yesu guhera nonaha urakoze, suka mpwemu wawe yera ko bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa bose Mwami bongere kurota inzozi, bongere kuvugishwa nawe, bongere guhagurukira umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Igikorwa cawe congere kunaguka. Ndagushimiye Mwami, urakoze kubikoze, izina ryawe rishimagizwe rishigwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.